Muy buenos días, amados amigos y mwaramutse hermanos, bakundwa nshuti aquí en na bene Matamoros, data muri hano aha muri República Mexicana. Matamoro muri Es para Repubulika mí ya un Mexique. privilegio grande Kuri jewe ni ihigwe estar con ustedes ridasanzwe en esta kubana namwe ocasión muri kano kanya para compartir unos momentos kugira de ngo compañerismo dusangire espiritual umwanya w'ikiyago co mu alrededor buryo del bw'impwemu, misterio del tuyage séptimo kw'ibanga sello ry'ikimatanije de c'indwi, Apocalipsis ibanga capítulo riri mu vyeshuro 8, Yohana igice c'umunani, verso 1, umurongo donde wa dice, mbere ahavuga ngo cuando abrió el kandi séptimo amenye kigira sello, ndwi kimatane se ico hizo gitabo silencio haba agacerere en el mw'ijuru cielo como nk'igihimba por media c'isaha. hora. Y Apocalipsis No mu vyeshuro capítulo Yohana mu gice 5, ca gatanu verso umurongo 1 en adelante nos wa mbere dice, ukabandanya haratubwira y vi en ngo la mano derecha del mbona que igitabo estaba mu kuboko sentado en el kw'iburyo trono kw'ivyagiye un kuri ya librito ntebe escrito por canditse dentro y por imbere fuera, n'inyuma, sellado con kidombageje 7 sellos. kuduhasharandwi Y vi a un ángel tukimatanije fuerte que tudomwemo pregonaba a gran ikimenyetso. voz, Mbona ¿quién umumarayika es digno w'inkomezi de nyinshi abrir el asemereza libro ijwi y rirenga desatar ati sus ninde bibereye ko sellos? azingura kirya Y gitabo ngo ninguno, amene ni en el cielo, ibikimatanije? ni en la tierra, Ntihagire ni uwo debajo de la mw'ijuru tierra, canke uwo kw'isi podía canke abrir el uw'ikuzimu libro, ashobora kuzingura ni ico gitabo aún canke mirarlo. kukiraba. Lloraba yo mucho Nanje porque no ndizwa se había hallado a cane ninguno digno de abrir el nuko libro, hatabonetse ni ubereye de kuzingura ico leerlo, ni gitabo de canke mirarlo. Y kukiraba. uno de los ancianos me Umwe muri ba dijo, no bakuru llores. arambarira He aquí ati el león ntacurira, de la tribu de Judá, intambwe la yo raíz mu de muryango David, wa Yuda, ha vencido para umunago abrir wo ku el gice ca libro y Dawidi, desatar yaranesheje ngo sus 7 azingurure igitabo sellos. amene Y miré, ibikimatanije y vi ndwi. en medio de los Mbona y vi en medio del hagati trono y de mbona los hagati ya 4 ya seres ntebe na vya vivientes binyabugingo y en bine medio de los no hagati ya ba ancianos bakuru, estaba en pie un cordero como umwagazi inmolado w'intama que ahagaze tenía asa 7 n'uwishwe cuernos y afise 7 amahembe ndwi ojos, los n'amaso cuales ndwi. son los 7 Nivyo espíritus de mpwemu ndwi Dios z'Imana zatumwe enviados kwama por zija toda la mw'isi tierra. yose. Y vino y tomó el Araza libro de la mano derecha del que agikura estaba mu kuboko sentado kw'iburyo en el kw'ivyagiye trono. kuri ya Y ntebe. cuando hubo tomado el Ameze kwabira libro, ico los gitabo, 4 seres vya binyabugingo vivientes y los bine n'aba 24 bakuru ancianos se 24 postraron baca delante del bikubita imbere Cordero. y'uwo Todos mwagazi tenían arpas bafise y inanga copas de oro bose llenas de n'inzabya incienso, z'izahabu zuzuye que son imibavu, las niyo oraciones de los gusenga santos. kw'abera. Y cantaban un nuevo Baririmba cántico indirimbo diciendo, nsha bati digno eres de tomar el birakubereye libro y kwabira de abrir sus igitabo sellos, no porque kumena tú fuiste ibikimatanije, inmolado y kuko con tu wishwe sangre nos has ugacungurira redimido para Imana bo mu Dios miryango de todo yose no mu linaje ndimi y zose lengua no mu y moko pueblo y yose no mu nación, mahanga y yose, nos has hecho para ubacunguje nuestro amaraso Dios yawe reyes ukabahindura y ubwami bw'Imana sacerdotes, y yacu no kuba abaherezi reinaremos bayo, sobre kandi la bazoba abami tierra. mw'isi. Que Dios bendiga en Ese nuestras Imana almas yohezagira mu bugingo su bwacu palabra ijambo ryayo, y bendiga kandi nuestras almas con igahezagira su ubugingo palabra bwacu y nos kubw'ijambo abra su ryayo, palabra y permita ikaduhishurira que ijambo todos ryayo, ikatwemerera entendamos su yuko twese palabra dutahura ijambo bajo ryayo este tema, muri iki cigwa, el misterio del ibanga séptimo sello. ry'ikimatanije Pueden c'indwi. tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Cuando fue abierto el Igihe séptimo sello en el hamatanurwa cielo, ikimatanire c'indwi ¿qué mw'ijuru, sucedió? vyagenze gute? Hubo silencio, Habaye agacerere, se hizo silencio en el habaye cielo agacerere mw'ijuru como kangana por media hora. n'igihimba c'isaha. Ahora vean lo importante Rero que es murabe este ingene séptimo sello y su kino apertura. kimatanire c'indwi hamwe no kumenywa kwaco ¿Y ari cuál es el ivy'agaciro misterio del kadasanzwe. séptimo sello? None ni ¿Qué irihe es el banga séptimo ry'iyi sello? kimatanire c'indwi? Hemos Ikimatanire visto c'indwi ni que iki? es uno de los 7 Twamaze sellos del kumva libro del yuko ari kimwe Apocalipsis mu o del bimatanijwe libro co mu que gitabo estaba a la c'ivyahishuro diestra del Yohana, que está canke sentado en el igitabo trono. cari kiri mu kuboko kw'iburyo Y kw'ivyagiye este kuri séptimo irya ntebe, sello es kandi iki kimatanije la c'indwi segunda ni ukuza venida kwa de kabiri Cristo. kwa Kristo. Ese séptimo sello es Iki Cristo kimatanije en c'indwi ni su segunda Kristo mu kuza venida kwiwe kwa kabiri, como león de la nk'intambwe tribu de yo mu Judá, muryango wa como Yuda, rey de reyes y nk'umwami señor de w'abami hamwe señores, n'uganza en su baganza obra mu gikorwa de ciwe co reclamo. kwisubiza ivyiwe. Ahora Rero podemos ver la importancia turashobora de ese kubona sello agaciro y su k'iyi apertura kimatanijwe en hamwe el no cielo, kumenwa kwaco y también mw'ijuru, podemos ver la ndetse kandi importancia turashobora de ese kubona sello agaciro k'iyi y su kimatanijwe apertura hamwe no kumenwa aquí kwaco en la tierra. ngaha kw'isi. Ahora, Rero este misterio del séptimo iri banga sello ry'ikimatanije c'indwi nadie lo conocía nta ni en el n'umwe yari cielo arizi haba ni en mw'ijuru la tierra. canke kw'isi. Por eso cuando Nico Cristo gituma estuvo igihe hablando Kristo yariko aravuga de ariko las aravuga señales ku en su bimenyetso mensaje mu profético, butumwa bwiwe él cuando bw'ubuvugishwa, llegó we igihe al yagera momento de revelar el misterio igihe del co séptimo guhishura sello, ibanga ry'ikimatanije habló en c'indwi, parábolas acerca del yavuze mu pueblo migani hebreo. abibwira O sea, ubwoko bw'Eheburayo, avuga ku bwoko lo bw'Eheburayo, relacionado ni ukuvuga ngo a la ibijanye segunda venida de no kuza kwa Cristo kabiri kwa Kristo aquí en la ngaha tierra. kw'isi. Y ahora Rero
turashobora kubona ko iki kimatane cy'indwi kiri hehe, kiri mu gitabo c'ubucunguzi. Iki gitabo kidombageje ko dushasharandwi kigaragara mu byeshu gice ca gatanu, kiri mu kuboko kw'iburyo, mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri irya ntebe, no kuvuga mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Ni igitabo c'ubucunguzi, ni igitabo gihesha uburenganzira ku biri mu ijuru no ku isi, ni igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, ahanditswe amazina y'abatonejwe n'Imana bose, intama zose z'Imana. Ni igitabo kirimwo amazina y'abantu bose bazobaho, abacunguwe n'amaraso ya Kristo kandi bakaba bararose mpwemu wa Kristo, bakaba bagize ishengero rya Yesu Kristo, abazobaho hanyuma mu kimpumbi ndetse n'ibihe bidashira bari mu mibiri ihoraho. Rero murumva ko kino gitabo gihesha uburenganzira Adamu niwe yari agifise imbere y'uko agwa mu itongo rya Edeni, ariko igihe yacumura turabona ko yatakaje uburenganzira buri muri ico gitabo. Igitabo gisubira mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi mutego gutwi mwumvirize bino bintu byose by'imyaka byaheze kuva kuri Adamu kugeza ubu, nyuma y'ukugwa kwa Adamu, camye kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, kuko Imana niyo nyene ico gitabo. Rero kugira ngo Adamu agumane ico gitabo, aronke n'inyungu ziri muri ico gitabo, we yategerezwa kurya ku giti c'ubugingo. Rero ku bahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bajye iki gitabo gihesha uburenganzira, bategerezwa kujya kuri Kristo. Muri buri ntambuka canke buri gihe c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, buri muntu wese yariye kuri Kristo, no kuvuga ngo yariye Kristo nk'uko Kristo yavuze ati, utarya umubiri wanje ngo anwe n'amaraso yanje ntagira ubuzima buguma muri we. No kuvuga yuko umuntu yizeye Kristo mukiza wiwe, akoze ibyaha vyiwe mu maraso y'umwagazi w'intama, akaronka mpwemu yera, bityo akaba rero yarariye kuri Kristo, buri muhungu n'umukobwa w'Imana, biciye mu ntambuko zitandukanye canke mu bihe bitandukanye. Muri iki gihe naho hari kuba hariho abari kuba bariko barajya kuri Kristo, kuko we ni ijambo, kandi umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero mwumve namwe ingene ku munsi wa nyuma mw'ijuru haraba umuhamagaro, kuko haragera igihe ubwo hategerezwa kuba ukwisubiza, ukurekarama, nuko bigakenerwa yuko umuntu, hagasabwa yuko umuntu yokwigaragaza ngaho mw'ijuru, nuko agafata ico gitabo akisubiza ico gitabo, akakizingurura mw'ijuru, akagifata akakizingurura mw'ijuru, kuko niho hari uburenganzira ku bugingo budashira, ku mubiri uhoraho, ndetse no ku bwami buhoraho, no ku bintu byose bihoraho Imana yari yarahaye Adamu iyo aza kuguma agororokeye Imana. Kandi kubera ko Adamu yatakaje uburenganzira kuri ico gitabo gihesha uburenganzira, yatakaje uburenganzira bwose buri muri ico gitabo, aca hinduka ugupfa. Umubiri wiwe, mwitegereze, waraboze igihe yapfa, yarashaje arapfa, hanyuma arabora arazimangana ku isi. Nuko mwitegereze, yamaze imyaka myinshi, 930, ariko yarapfuye, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Kandi mu buryo bugaragara, mwitegereze, urya mubiri ntiwari gushobora kurenza imyaka igihumbi, wategerezwa gupfa kuri uwo munsi nyene. Ni ukuvuga ko kuba wari umunsi umwe imbere y'umwami Imana, wategerezwa gupfa muri ako gahe k'imyaka igihumbi. Ntiwashobora kurenga imyaka igihumbi uhereye igihe we yari yacumuye. Rero mu buryo bw'impwemu, uhereye igihe Adamu yacumura, yaciye apfa mu buryo bw'impwemu. Kandi n'ubwoko bw'ibiremwa abantu nabwo nyene bwarapfuye, nubwo kugeza n'ico gihe hatari bwagaragara uruvyaro rwose rwa Adamu. Ariko mwitegereze, kubera ko Adamu yapfuye
yapfuye mu buryo bw'impwemu hanyuma agapfa no mu buryo bugaragara, urwo rubanza nyene ni narwo rwaciriwe uruvyaro rwa Adamu, nk'uko igihe Aburahamu yahicicuma Imana, yahicicuma Melikisedeki, ivyanditswe biravuga yuko Lewi nawe nyene yariko atanga icicuma giha Melikisedeki, kandi Lewi ntiyari bwavuke, ndetse na Yakobo ntiyari bwavuke, ndetse na Isaka nawe nyene ntiyari bwavuke. Murabe, Aburahamu ntabwo yari bwaronka abana, turetse rero biciye no muri Sara, biciye muri we Imana yari yamusezeraniye umwana, kandi ntiyari bwavuke na Lewi, ariko Lewi yareka atanga icicumi. Murabona yuko Lewi ari umwuzukuruza wa Adamu. Isaka ni umwana wa Aburahamu, Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu, Lewi nawe ari we mwana wa Yakobo ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Mwumva ingene rero umwuzukuruza yariko atanga icicumi kuko yari ari mu ruragwande rwa Aburahamu. Rero mwumve namwe ingene uruvyaro rwose rwa Adamu rwari rwarapfuye igihe Adamu yacumura, arapfa imbere y'Imana, apfa mu buryo bw'impwemu. Hanyuma urwo rubanza nyene niko rwari gukurikirana uruvyaro rwa Adamu, kandi umubiri we w'inyama, mwitegereze namwe, nawe nyene waciriwe urubanza rwo gupfa, kandi umubiri wose ufadika, ndetse n'umubiri wose ufadika ukomoka mu ruvyaro rwa Adamu nawe nyene. Ariko rero mu gihe c'iherezo, igitabo gihesha uburenganzira Adamu yari afise ico yari yarahawe, hamwe n'uburenganzira bwose yari yarahawe, uburenganzira ku bugingo budashira, hamwe no ku bintu byose bihoraho. Turabona rero yuko ico gitabo cagumye kiri mu kuboko kw'Imana, ariko ku munsi wa nyuma mu kinkombe c'indwi kizofatwa kizingurwa mw'ijuru, hanyuma kizanwe kw'isi. Mu vyeshuro igice c'icumi umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Kandi ninde afata ico gitabo mw'ijuru akakizingurura hanyuma akakizana kw'isi? Ni umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, nk'uko bigaragara mu vyeshuro igice ca 5, ari we mwagazi w'intama w'Imana yapfuye ku musaraba Karuvariyo kugira ngo atange ikiguzi c'ubucunguzi, kugira ngo agarure ico gitabo gihesha uburenganzira, akigarurira abahungu bose n'abakobwa b'Imana, uruvyaro rwose rwa Adamu wa kabiri. Kandi Adamu wa kabiri ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Murumva ko ari abakomoka kuri Adamu wa kabiri aribo bazogarurirwa iki gitabo gihesha uburenganzira ku munsi wa nyuma. Kandi nico gituma abakomoka kuri Adamu wa kabiri aribo bagize umubiri w'ibanga wa Kristo ku munsi wa nyuma bazogira uburenganzira ku kuzuka, namba barapfuye bagira umubiri uhoraho. Natwe bakiri bazima tuzoronka uburenganzira ku mubiri uhoraho, kandi ku bw'iyo mpamvu imibiri yacu ipfa izohindurwa, nuko tuzokwambara ukudapfa, tuzogira umubiri udapfa utabora, kugira ngo tubeho ibihe bidashira hamwe na Kristo nk'abami n'abaherezi. Rero kugira ngo ivyo byose bibe, harakenewe ukumenwa kw'ikimatanije c'indwe mw'ijuru, ariko ari ukumenwa kw'ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ririko rirahishurwa mw'ijuru mu gitabo c'ubucunguzi. Nico gituma hakenewe ko Kristo afata ico gitabo gimuhesha uburenganzira. Rero iri banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze yuko ata n'umwe yari azi isaha canke umunsi aho ryari gushikirizwa. Iri banga nta muntu n'umwe yari arizi kiretse Imana, kuko ryari riri mu vyiyumviro vy'Imana, kandi Imana ntiyari bwahishure iryo banga, nubwo mu buryo bw'ubuvugishwa Imana yari yavuze ibwira abavugishwi, navuga biciye mu bavugishwa nayo ku bijanye n'ikimatanije c'indwi, no kuvuga ngo ku bijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko iri banga nubwo ryari ryaravugijwe mu isezerano rya kera no mu isezerano risha, ryari rinyegejwe, ridomwe ku kimenyetso, riri mu kimatanije c'indwi. Ariko ku munsi wa nyuma iri banga
iri banga señalado por Dios para ser abierto ryarerekanywe n'Imana yuko rizohishurirwa mu y ijuru, causa silencio en el kandi cielo en Apocalipsis rituma haba agacerere mu 8, ijuru mu cuando byahishurwa igice abierto c'umunani igihe allá en el cielo. ryahishurwa hariya mu ijuru, kuko baba n'abamarayika, Kristo yavuze ngo baba n'abamarayika canke umwana, nta n'umwe yari azi La venida ahazobera ukuza k'umwami, nta n'umwe yari azi ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ni siquiera los ángeles baba n'abamarayika bo mu ijuru. dice ni el hijo Haravuga ngo n'umwana nawe nyene cuándo será. ntazi aho bizobera. Pero vean ustedes, en Ariko el cielo mwitegereza fue mu abierto este ijuru misterio, iryo y banga todos en el ryarahishuwe, cielo kandi bose supieron, mu ijuru conocieron baramenye el baratahura misterio de la segunda ibanga venida de ryo kuza Cristo. kwa kabiri kwa Kristo, Hubo kandi silencio en el cielo como por habaye agacerere mu media ijuru hora, o kangana sea, n'igice que c'isaha, todos ni guardaron ukuvuga yuko silencio, byose byari bicecetse, kandi cánticos ni ntihabaye alabanzas, indirimbo no nada, guhimbaza nada Imana, hubo en el nta cielo, na sino kimwe nta na kimwe silencio. cigeze kiba mu ijuru, ariko hagumye hari agacerere, una etapa de silencio intambuko y'agacerere en el cielo, mu ijuru, donde, aho vean ustedes, mutega ugutwi mwumvirize, millones de años mu mamiliyoni y'imyaka hubo alabanzas, hagumye hari indirimbo, guhimbaza Imana, umunezero, akamwemwe. Rero turabwirwa mu byahishurwa igice c'umunani ko habaye agacerere mu ijuru kangana n'igice c'isaha. media hora del cielo, Igice c'isaha co mu ijuru gishushanya cierta cantidad de años igitigiri de los runaka nuestros así, c'imyaka yo como un ngaha día mu del myaka cielo, yacu, del nk'uko umunsi umwe mu representa ijuru, 1000 umunsi años umwe wo mu ijuru para nosotros, ushushanya imyaka porque igihumbi un día kuri delante del twebwe, Señor es como kuko 1000 umunsi años, umwe y 1000 imbere años y'umwami como un Imana día. ni nk'imyaka Nos igihumbi, dice n'imyaka 2 igihumbi ni capítulo nk'umunsi 13, umwe. verso 8, Tubwirwa na y Petero wa kabiri el igice cya Salmo gatatu umurongo 90, w'umunani, y n'izabo verso ya 4. 90 umurongo wa 4. El profeta Moisés en ese Umuvugishwa salmo n'Imana nos Mose habla muri iyo zaburi de esa aratubwira forma. Y ahora, ivyo nyene. Rero ven ustedes como en el cielo hubo mwumve namwe silencio ingene mu ijuru habaye agacerere igihe ryahishurwa hehe mu ijuru ibanga del séptimo sello, cuando fue ry'ikimatanije abierto c'indwi el igihe séptimo sello del hahishurwa cielo. ikimatanije c'indwi mu ijuru. ¿Y por qué hubo silencio? None no kubera iki habaye agacerere, nuko Se requería que todos hari guardaran gukenerwa silencio yuko byose a biguma causa biri mu de gacerere, que si el diablo kugira ngo conocía kuko iyo el sekibaza misterio del kumenya séptimo sello, ibanga ry'ikimatanije c'indwi haría muchas imitaciones yari kwigana cane, y nuko estorbaría akonona el akarogoya cumplimiento del séptimo sello ugushitswa aquí. kw'ikimatanije c'indwi ngaha ku Porque isi, antes de llegar al kuko cumplimiento imbere del y'uko séptimo sello en haba la tierra, ugushitswa ya kw'ikimatanije c'indwi ku isi, se había Sekibi adelantado, yari kuba yitangiye imbere, nuko habría hecho akaba todas yakoze las cosas ibintu byose imitando yigana al séptimo sello y su ikimatanije cumplimiento, c'indwi hamwe no para que gushitswa al ver kwaco, kugira ngo el cumplimiento final del nihashika séptimo sello ugushitswa vy'ukuri kw'ikimatanije c'indwi fuera inefectivo, kizoba impfagusa, fuera inefectivo el séptimo sello kizoba impfagusa ikimatanije c'indwi, kizoba ata kamaro de las kigifise imitaciones que el diablo, kubera ukwigana habría Sekibi yari kuba yakoze. pero el diablo Ariko Sekibi no podía saber el misterio del ntiyashobora séptimo kumenya sello, ibanga ry'ikimatanije c'indwi el mu cielo gihe guardaba ijuru ryari silencio. kuguma ricecetse. Ni sabría, Ntiyari no kumenya igihe, ni sabría dónde, ntiyari kumenya aho bizobera ikibanza, ntiyari kumenya ingene bizokorwa, ntiyari kumenya n'izina ry'umubiri w'inyama del cumplimiento de la segunda bwo venida de gushitswa Cristo. ko kuza kwa kabiri kwa Ni Kristo, sabría siquiera ntiyari el no secreto kumenya del nombre del n'ibanga Señor. ry'izina risha ry'umwami, ntiyari kumenya El pueblo n'abantu estaría ihanga recibiendo ryari kuba el ririko cumplimiento de la rirakira segunda ugushitswa venida de Cristo. kuza kwa kabiri kwa O sea, Kristo. todos esos Ni ukuvuga ngo misterios contenidos ayo en mabanga el séptimo yose sello, ari mu kimatanije el c'indwi, diablo no los Sekibi conocería ntiyari si el cielo kuyamenya guardaba iyo ijuru ryari silencio. kuguma Y todo se ryicecekeye, cumpliría kandi en medio de la byose raza byari humana, gushikirizwa mu en bwoko una bw'ibiremwa forma abantu tan mu corriente buryo busanzwe, que mu buryo el bworoshe, cumplimiento del séptimo sello ku buryo ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi ku isi vendría a kwari ser kuzoza como bikaba el paso de algún predicador por aquí por nk'umuvugabutumwa la tierra, runaka yoba yaraciye ngaha ku sin el isi, mundo darse cuenta abantu bo ku isi badaciye n'ikanda batamenya yuko kwari ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi. la primera venida de Nko Cristo. mu kuza Vean kwa mbere kwa ustedes el mundo Kristo, gentil, mwitegereze abanyamahanga ntibamenye yuko ugushitswa ko kuza kwa mbere kwa Kristo kwari kuri mu bwoko bw'Aheburayo, kuri ko guhinduka ukuri. Ndetse byongeye, abanyamahanga, isi y'abanyamahanga ntibari bazi ibijanye
no kuza kwa Mesiya. Iryo ryari isezerano ry'ubwoko bw'Abaheburayo. Nuko rero mwumva ingene abanyamahanga bari mu bujiji, ntibari bazi ibyari biriko biraba mu bwoko bw'Abaheburayo mu kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ni nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe, kuko uko niko yaje nk'umwagazi w'intama mu kuza kwe kwa mbere, kugira ngo akore igikorwa c'ubucunguzi, acungura abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama uhereye kuva isi itararemwa, bityo akore igikorwa ciwe c'ubucunguzi, acungure iragi ryose ry'Imana, kugira ku munsi wa nyuma ashitse igice ca kabiri cyo kuza k'umwami, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ukuza k'umwami gufise ibice bibiri. Ukuza kwe kwa mbere mu myaka 2000 iheze kwarashikijwe gushikirizwa muri Yesu w'i Nazareti, umusore w'umubaji, ari nawe yashikirijwe mu kuza kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi. Kandi igice cya kabiri cyo kuza kw'Imana canke kuza kwa Kristo canke kuza kwa marayika w'isezerano ni nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Rero murumva yuko uyo aza buri gihe ari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ariyo Mana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni umwe uhoraho mu isezerano rya kera, ariwe ari Jambo. Muri Yohana igice ca mbere murongo wa mbere haravuga ku murongo wa 18 haravuga ngo ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Jambo ni ya Mana nyene ubwayo, nk'uko tubibwirwa hano ati ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Niyo Mana nyene ubwayo, mu mubiri wayo wa Teofaniya, umubiri w'Ijambo, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Uwo ni wo mubiri wa Teofaniya, uwo ni wo mubiri w'Ijambo, uwo ni we Jambo. Kandi ngaho aho niho haturutse ivyaremwe byose vyaremwe nawe, nta kintu na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ivyaremwe byose, aho harimwo ubugingo muri we. Kandi igihe Imana biciye mu kugaragara kwayo mu wo mubiri wa Teofaniya, igihe yatangura kurema, kuvuga bikagaragara, hakagaragara isanzure, mwitegereze ikomoko ryayo ryabaye Jambo, ikomoko ry'isanzure. Ikomoko ryari riri mu mubiri wa Teofaniya w'Imana, kandi Imana yari iri imbere muri uwo mubiri wa Teofaniya, kuko uwo mubiri wa Teofaniya niwo wa mbere Imana yiremeye ubwayo, kandi aho hari ivyaremwe byose muri uwo mubiri. Nico gituma iri muri uwo mubiri Imana yaremeyemwo ivyaremwe byose, aho niho havukiye, niho haturutse ivyaremwe byose. Nk'uko mwitegereze mu bavyeyi bacu, abavyeyi bacu nibo batwibarutse hamwe na bene wacu na bashiki bacu, ariko mwitegereze se w'umuryango niwe yatwara abo bana bose hehe mu ruragwiwe nk'Aburahamu. Mwitegereze, yatwara Isaka, yatwara na Yakobo, yatwara na Lewi, ndetse yatwara n'ubwoko bw'Abaheburayo bwose, igihugu cyose c'Abaheburayo mu ruragwiwe, mu ruragwa Aburahamu. Kandi igihe yabyara Isaka, mwitegereze, aho hari igihugu cyose c'Abaheburayo naco, aho hari Yakobo, aho hari abana ba Yakobo, ndetse n'igihugu cyose c'Abaheburayo. Hanyuma igihe Isaka yabyara Yakobo, igihugu c'Abaheburayo caciye cimukira hehe? Caciye cimukira muri Yakobo. Bityo murumva ko ari nako biri umugambi w'Imana kubijanye na Jambo. Muri we
hari ibyaremwe n'Imana byose, kandi muri we niho haturuka ibyaremwe byose, kandi muri we niho haturuka uno mugambi wose, integuro. Iyo dusanga ko Kristo ari we akora ibintu byose, niwe arema ibintu byose, muri we harimo ubugingo, kandi ubugingo bwari umuco w'abantu, kandi byose byaremwewe nawe, kandi byose niwe yabiremye. Nicyo gituma turi mu bugingo bwacu, turi mu Mana. Hanyuma rero igihe Imana yashira ibyaremwe byose muri Kristo, umubiri we wa teofaniya, muri teofaniya yiwe, umubiri wacu wa teofaniya mbega utereza guturuka hehe? Muri Kristo. Mwo mubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo no hava imibiri yose ya teofaniya y'abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Kandi ico gituma hakenewe kuvuka bwa kabiri kugira ngo umuntu mu kwizera Kristo mukiza wiwe aronke uwo mubiri wa teofaniya, aronke mpwemu wa Kristo. Nuko bityo mwitegereze, aheza aronke umubiri waremwe na Yesu Kristo, waremwe na Jambo. Uwo mubiri wa teofaniya uva muri Kristo. Hanyuma ico dosigaje aba ari umubiri ufatika, nawo nyene uzoremwa na Kristo. Nk'uko mwitegereza, Imana yaremeye Adamu umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu, hanyuma imiremera umubiri ufatika mu mukungugu wo ku isi, muri buno buringanire bwo ku isi. Ubwo niko rutonde bwo kugira ngo umuntu aze abe ngaha mu mubiri afise ubugingo budashira. Ariko kubera ko ikiremwa muntu caguye, ikiremwa muntu kuva ku kugwa ukabandanya, nticaciye mu buringanire bwa gatandatu kugira ngo kironke umubiri wacu wa teofaniya, ariko kuza uvuye mu mubiri wa teofaniya wa Kristo. Kandi mu yandi majambo, tuvukira ngaha ku isi tukaronka umubiri ufadika, upfa, ubora, kandi umara igihe gito, nuko tukaronka n'impwemu yo ku isi, siyo mu buringanire bwa gatandatu, ni ukuvuga impwemu yo mu buringanire bwa gatanu. Mu yandi majambo, tuba twaraciriwe urubanza rwo gupfa, umubiri wacu ufadika hamwe n'impwemu yacu yo ku isi. Ariko Kristo yaravuze ngo ni ngombwa kuvuka bwa kabiri kugira ngo twinjire hehe? Mu bwami bw'Imana. Kandi mu kwinjira mu bwami bw'Imana, mu kuvukira mu bwami bw'Imana, umuntu aba yamaze kuronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi aba ari mu rutonde yaterezwa kuba arimwo, akaza avuye mu buringanire bw'indwi, uburinganire bw'Imana, akaza avuye mu Mana, akaza avuye mu Mwana, ari iciyumviro, akaremangingo k'Imana, akaza avuye mu Mana, akagaragara mu mubiri wa teofaniya, kugira ngo hanyuma ku munsi wa nyuma azoronka umubiri ufadika, uhoraho, uhawe ubwiza, kugira ngo azobeho ibihe bidashira, nuko agira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi mwumva ingene integuro yo kuvuka bwa kabiri ariyo nteguro yo kuremwa k'umubiri wa teofaniya wa buri muhungu n'umukobwa w'Imana. Iyo nteguro yamyiba muri ino myaka yose. Mwumviriza ingene uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza ubu hamye haba ino nteguro kubwo kuvuka kw'amamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero mwitegereze ikintu kimwe c'ingirakamaro cyane. Kuva kuri Adamu kugeza kuri Kristo, nta n'umwe yari yashoboye kubanza kuvukira mu buringanire bwa gatandatu kugira ngo hanyuma azogire umubiri w'uhoraho ngaha ku isi, kugeza igihe Yesu Kristo yashika. Ari we imbere yo kuvukira ngaha ku isi mu mubiri ufatika, yarari mu mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wo yari yariyerekeyemo Aburahamu nka Melikisedeki umwami w'i Salemu, ndetse kandi yari yarerekanye nka Elohimu umunsi umwe buca Sodomu na Gomora birandugwa. Ico gituma igihe abafarisayo bariko baravuga hamwe n'abakuru b'amadini bose babwira Yesu yuko badashobora kumwizera,
nuko bakaba bariko baragerageza kwica Yesu. Yesu Kristo yarababwiye ngo iyo muza kuba abana ba Aburahamu mwari kunkunda. Ibyo Aburahamu ntiyigeze abikora, no kuvuga ngo ibyo bo bariko barakora batoteza Yesu bagerageza kumwica, ibyo Aburahamu ntavyo yakoze. Yesu yaravuze avuga kuri Aburahamu ati Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Ndetse byongeye yari yababwiye ati imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Mwitegereze iki kiyago ca hano, mbega kitwereka iki? Aburahamu yipfuje kubona umunsi w'umwami, kandi yarawubonye igihe Aburahamu yariko asangira na Elohimu, canke Elohimu ariko asangira na Aburahamu, aho Aburahamu yamubagiye ikimasa ndetse n'imitsima, imitsima yokejwe mu ifuru hamwe n'amata ndetse n'ifromaje. Ibyo byose yarabizimanye muri aya mafunguro yo ku mugoroba canke amafunguro ya saa sita, ayo yazimanye Imana n'abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikaheli. Aho Aburahamu aranezerwa abonye umunsi w'umwami, abonye ukuza kwa Kristo gushushanirijwe mu rugendo Elohimu yagize kwa Aburahamu, kuko aho yariko arabona mu buryo buboneka, mu buryo bugaragara, Aburahamu yariko abona Imana yiwe Elohimu. Kandi rero mwitegereze ingene ukuza kwa Kristo kugizwe n'ibice bibiri. Kwari ukuza kwa Elohimu mu mubiri w'umuntu mu buryo buboneka, kandi aho mu buryo bugaragara yari ari kumwe na Aburahamu basangira, bongera banywera hamwe. Abantu barabwira Yesu bati ubu udafise imyaka 50 ukavuga ngo warabonye Aburahamu, no kuvuga yuko yari kavuga ibinyoma. Yesu yaravuze ngo imbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Murabona ingene Kristo ari mu muri we wa teofaniya, hanyuma yigaragaje, yigira umuntu ashobora kuboneka, yigira ushobora gukorwako, arafungura aranywa hamwe na Aburahamu, hamwe n'abamarayika bakuru b'Imana nabo nyene. Rero mwumva ingene mu kuza kwa mbere kwa Kristo ubwoko bw'Aburayo bwari bufise ngaho, bwari bufise Elohimu mu mubiri w'umuntu, yambaye mu mubiri w'umuntu, yari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Elohimu Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, Uhoraho wo mu isezerano rya kera, yambaye umwambaro wa kimuntu, yambaye umubiri w'inyama, kandi ku mpuzu ziwe hari handitswe iri zina Yesu, ariryo zina ry'ubucunguzi, kugira ngo akore igikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Ku munsi wa nyuma naho Elohimu azogaruka, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu nk'uko Imana yabisezeranye. Rero murumva ko kugaragara kwa Elohimu hariya kwagize ibice bibiri ngirakamaro cyane. Igice ca mbere ni igihe yariko agenzura umutima hamwe n'ivyiyumviro vy'umutima wa Sara, kandi mwitegereze neza, yarabonye yuko mu mutima wiwe yatwenze igihe Imana yabwira Aburahamu ko azobyara umwana biciye muri we. We yiyumviriye yuko yari amaze kugera mu zabukuru afite imyaka 89, Aburahamu nawe afite imyaka 99. Yiyumviriye yuko bitoshoboka ko ashobora kubyara umwana, kuko ntibyashoboka ko ashobora gusama, kuko ntiyaracishimana n'umugabo wiwe, ntiyarakiryamana n'umugabo wiwe. Rero ico Imana yariko iramubwira nuko yari gushobora kumuronka mu gihe yari kuba aryamanye n'umugabo wiwe. Ivyo ntivyari bikibaho rero hagati ya Aburahamu na Sara, kandi imigenzo y'abagore yari yaramuhezeko, ntiyarakija mu mihango. Rero
wewe abonye ibyo byose mu buryo bwa kimuntu bitari gushoboka, yaciye atwengera mu mutima yiyumvira ku bijyanye n'ibyo, ariyumvira ati mbega noba nshishimana n'umugabo wanje kandi amaze kuba ashaje ageze mu zabukuru hamwe nanje tumaze kuba dushaje. nuko araheza twengera mu mutima wiwe nk'uko runaka yovuga canke nk'uko rimwe na rimwe natwe tubikora iyo batubwiye bati wewe uzomutunza akomeye cyane kandi uzogira inzu nziza cyane, uzogira ikirimba, uzogira ibi n'ibi kandi uzoba umwami, canke ari umugore atuzoba umwamikazi. nawe ugatangura gutwengera mu mutima, ntutwenge n'iminwa ariko ugatwenga ukavuga uti n'ukuntu ndi umukene, no kugira ngo nshobore kugura ibintu nkeneye ntegerezwa kuba nokora cyane, ariko noronka ubwo bugwa neza nk'uko nkaronka n'ikirimba. no kuvuga wewe uba ushatse kuvuga ati ibyo ntibishoboka, kuko nico gituma hoba hakenewe iki, hoba hakenewe amafeza menshi nk'uko mwe mubivuga, ifeza nyinshi. twebwe tuvuga duti ifeza nyinshi canke amahera menshi, tubivuga nk'uko, ariko mwebwe canke mu bibanza bimwe bimwe ngaha muri Repubulika ya Mexique bavuga uko nyene, kandi ibyo bisobanura ifeza nyinshi, ko bafise ifeza nyinshi, kandi kuri twebwe ivyo tubivuga nk'uko nyene, tuvuga ko umuntu afise ifeza nyinshi canke ubwoya bw'intama bwinshi. ni vyiza. uko niko rero umuntu uwo wese ashobora kwiyumvira ati nico gituma hokenerwa ifeza nyinshi canke ubwoya bwinshi bw'intama canke amahera menshi kugira ngo aronke kuronka ubwo bugwa neza hamwe n'ubutunzi bariko baravuga yuko azoronka, hamwe n'uwo mwanya ukomeye cyane bavuze yuko umuntu azoronka. ariko mwitegereza, mbega hari ikintu kidashoboka ku Mana? murashaka kuraba ivyo, murashaka kubona aho ivyo biri? kuko ivyo ndiko ndababwira ni byo umwe wese muri mwebwe ndetse na jewe kandi biri mu Vyeshuro Yohana igice ca mbere umurongo wa 5 kabandanya haravuga ngo wa 5 kabandanya, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe aho mu mashengero ndwi muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabo naco kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi. umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. niyo se icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. amen. turi canke ntiturabami n'abaherezi. aha ivyanditswe birabivuze, kuko twizeye Kristo mukiza wacu, ndetse Kristo akatwoza ivyaha byacu mu maraso yiwe, akaduhindura Imana yacu iki, abami n'abaherezi. si we wabikoze, ariko ni Yesu Kristo yabigukoreye, ndetse aranabinkorera nanje. no mu Vyeshuro igice ca 5 umurongo w'icenda ukabandanya haravuga ngo umurongo w'umunani ukabandanya, amaze kwabira ico gitabo vy'abinyabugingwa 4 n'abakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. baririmba indirimbo sha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. turi canke ntiturabami hamwe n'abaherezi, kandi tuzoganza canke ntituzoganza. ngaha havuze yuko tuzoganza. murabona, maze kubaha ivyanditswe bibiri, ahavuga yuko turabami kandi ko turabaherezi, kandi havuga ko tuzoganza, tuganze kw'isi. no mu Vyeshuro igice ca
cya 20 umurongo wa 4 kugeza kwa 6 haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwako ikimenyetso caco mu ruhanga canke mu kiganza. Babazima bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Tuzoganza canke ntituzoganza? Tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma na ryari? Hanyuma tuzoganzanya n'ibihe bidashira. Kandi biri he? Nihe havuga yuko tuzoganza ibihe bidashira atari mu nganje imyaka 1000 gusa? Ivyo biri muri Daniyeli igice c'indwi murongo wa 18 haravuga atari kwa bera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhora ari ubwabo gushitsa ibihe bidashira, ibihe bitazoshira. Nivyo ibihe bidashira canke si ivyo ibihe bidashira? Nivyo ibihe bidashira. Murabe murongo wa 26 mw'iki gice nyene, mw'iki gice co muri Daniyeli, ndetse no mu gice c'indwi umurongo wa 13 na 14. Igice c'indwi umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo kandi mu byo neretswe mw'ijoro nagize ati mbona haje uwusa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe ni ingoma itazopfaho, kandi ubwami bwiwe ni ubwami butazohangura. Kandi muri ubwo bwami nibwo natwe turimwo, turi iki? Abami n'abaherezi. Muri ubwo bwami nibwo tuzobamwa nk'abami n'abaherezi, tuganjije turi kumwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Ubu ni ubwami buhoraho, ubwami butazigera buhangura. Ubwami bwiwe, inganje yiwe ni inganje itazovaho, inganje itazohera. Ubwami bwiwe nabwo ni ubwami butazohangura. Mw'igice nyene c'indwi umurongo wa 26 na 27 haravuga ngo muri Daniyeli haravuga ngo ariko imanza zizoshingwa bamwaka ingoma yiwe, inde igikoko, bayikombore bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwoko bw'abera bwisumba byose ni ubuhe? Ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ubwami bwayo ni ubwami buzokwamaho. Ubwo bwami ni ubwami bumeze gute? Ni ubwami buhoraho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Rero ikibazo ni iki? Turi canke ne turi abami n'abaherezi? Turi abami n'abaherezi. Imana ibivuga mu ijambo ryayo, kandi mu bitaboneka, mu bitagaragara hazokogwa, hazoremegwa ibintu byose bizoboneka mu nganje y'imyaka 1000, kandi aho tuzokwibona turi nk'abami n'abaherezi. Ariko ubu turiko turabibona mu ijambo, aho niho hari uko tuzoba tumeze, kandi ivyo ni ntabanduka imbere y'Imana. Ivyo biratunganye cyane kurusha ubuzima bw'ikiremwa muntu ngaha ku mubumbe w'isi, kuko ubuzima bw'ikiremwa muntu ngaha ku mubumbe w'isi, mwitegereze, uyu munsi buba buhari, ejo bigashoboka ntibe bugihari. Ariko ibi Imana ivuze ku bijanye, ivuga ku bana bayo yuko turabame n'abaherezi, kandi ko tuzogananya na Kristo imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira. Ivyo ni uku niko Umwami agize. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba, niko Umwami yavuze. Nuko rero murumva abo turibo mu bwami bw'Imana, mwumvirize abo turibo mu mugambi, mu nteguro y'Imana. Rero ikibanza cacu mu bwami bw'Imana, muri no nganje y'ubwiza y'Umwami Yesu Kristo, kizotangwa no kumenwa kw'iki kimatanije, umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, uguhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, ukuja muri paradizo canke ukuja mu mazimana y'ukwe bw'umwagazi w'intama, kugira ngo turonke ingero z'ibikorwa twakoreye mu bwami bwa Kristo,
hanyuma y'akababaro gakomeye tugaruke ku isi, nuko dufate ibibanza byacu by'abami n'abaherezi mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Yesu Kristo. ni ukuvuga ko umuntu uyu munsi ari umuntu, umugabo n'umugore akora mu biro, akaba akora ikintu iki canke kiriya, canke akaba ari umuntu akora mu misozi, akaba ari umurimyi, canke akaba ari umwigeme, canke umudamu ari mwabarya bakora mu rugo, abayaya, canke akaba ari umugabo w'umufundi, umwubatsi. Igihe tuzogaruka turi mu mibiri mishasha mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi, mbega tuzoba turi iki? Tuzoba turi abami n'abaherezi. ni ukuvuga yuko ikibanza cacu, umwanya tuzoba dufise, ikibanza cacu kizohindurwa mu mubiri musha, mu mpinduka z'umubiri ufatika hamwe n'impinduka z'ubwami, kuko ngaha ku isi hari ubwami bw'abanyamahanga. mwa kino gihe nibwo bugihari. kumbure ntubufesemwo ikibanza gikomeye cyane mu bwami bw'abanyamahanga, ariko mu nganje y'ubwiza ya Kristo, wewe nanje tuzoba dufise ikibanza gikomeye cyane, ikibanza c'abami n'abaherezi hamwe na Kristo. nta kindi kibanza ciza gihari kurusha iki mu bwami buzoza. rero wamaze kubona yuko uri umwami n'umuherezi hamwe nanje. buri muntu wese yovuga ati, canke ashobora kwiyumvira ati murashikuje, ati ntibafise n'amahera yo kugura inzu yabo bwite, ariko ukaba uvuze yuko ari abami n'abaherezi. ibiboneka nuko twebwe dushobora kwiraba, tukirabira mu ijambo ry'Imana, tukabona abo turi bo mu mugambi w'Imana, tukabona abo turi bo nk'uko Imana ivuga ku bijanye, ivuga kuri twebwe, kandi twebwe tukavyizeza n'umutima wacu, akanwa kacu nako tukavyatura, kuko umutima niwo umuntu yizeza kugira ngo aronke ubugororotsi, ariko akanwa nako turakatuza kugira ngo bigende gute, kugira ngo turonke agakiza, kugira ngo bityo hashitswe ivy'Imana yasezeranijwe. kuko umuntu udafise ukwizera ntivyoshoboka yuko anezereza Imana. rero ni gute wewe uzogira ukwizera utumvise ivy'Imana yavuze mu ijambo ryayo? ni gute bazokwizera batumvise? kuko kwizera kuzanwa no kumva, no kumviriza iki? Kumviriza ijambo ry'Imana. si ukumviriza ikintu icyo ari cyo cyose, ariko no kumviriza ijambo ry'Imana. none bazokumviriza gute ata muntu ababwiye ubutumwa? kandi bazovuga ubutumwa gute batatumwa? rero mwitegereze, uva mu gice mu kindi, Kristo yarungitse umumarayika ntumwa, kandi hamwe n'uwo mumarayika ntumwa yarungitse abakozi b'Imana benshi kugira ngo bajane ubutumwa mu micungararo yose, nuko abakira ubutumwa biyunge nabo bakozi b'Imana hamwe n'iyo ntumwa, nuko babandanye bakora kugira ngo bajane ubutumwa ku bandi bantu, kugira ngo bityo huzure umugwi w'abatoranijwe ba buri gihe, aribo baronka umubiri wayo wa teofaniya igihe bizera Kristo mukiza wabo, bakaronka mwe mu wa Kristo. hanyuma ku munsi wa nyuma abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka bavuye mu mubiri, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, nuko bityo tuzoca turonka umubiri ufatika uhoraho, ari nawo tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi. niwo tuzoganza turimwo, tuganzanya na Kristo imyaka igihumbi hamwe n'ibihe bidashira. ni ukuvuga yuko tukiri mwene mibiri ipfa ntitwashobora kuganza, ariko tuzoganza turi mu mubiri musha, kuko umwami ntiyoshobora kuganza mu bwami yambaye ubucocegwa, ategerezwa kuba yambaye imyambaro ya cami. kandi natwe aradufitiye umwambaro mushasha, umubiri mushasha, uwo niwo tuzoba turimwo, turi nk'abami n'abaherezi, tuganzanije na Kristo ibihe bidashira. mwumve, abami n'abaherezi mu rutonde rwa Melikisedeki. mw'urwo rutonde nibwo twebwe turimwo, turi nk'abami n'abaherezi. umuntu birashoboka ntaba ari uwo mu rutonde rwa Aroni canke urwa Lewi, ariko mwitegereze, mu bwoko bw'Aburayo ntiwashobora kuba umuherezi, ariko ubu
ku buherezi bujanye n'inganji y'imyaka igihumbi butegerezwa kuba bwo mu rutonde atari ugwareye wari kugwa Melikisedeki. kandi kugira ngo tuba abami, mwitegereze, kugira ngo umuntu abe umwami yatereza kuba ari mu rutonde rwa Dawidi, kandi igihe ubwami bwa Dawidi bwakugwaho, nuko rero haje abandi bantu bagiye barafata ubwami. kandi mwitegereze ingene ubwami hanyuma bwari ubw'uwa bwigarurira, ariko isezerano mwitegereze kugira ngo tuganze ubwoko bw'Abaheburayo, isezerano nuko ryegukira intebe y'ubwami ya Dawidi. kubw'ibyo rero Kristo aje biciye mu muryango wa Yuda, akavuka biciye mu muryango ukomoka kuri Isayi, mu yandi majambo kuri Dawidi, akavyagwa n'inkumi ikomoka mu mwami Dawidi. rero mwitegereze afise uburenganzira ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi yavukiye mu gihugu ca Isirayeli mu gisagara c'i Betelehemu, muri ico gisagara canke aho mw'ico kibanza. rero mwitegereze we niwe muragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi, kandi w'umugisha wiwe, umugisha hamwe n'uburenganzira bw'intebe y'ubwami yawimuriye kw'ishengero ryiwe. kubera iki? kuko umwami mu kugira uburenganzira ku ntebe y'ubwami, mu kwicara ku ntebe y'ubwami, turabona yuko umugore wiwe nawe nyine acaba umwamikazi, acaba umugore umufasha w'uwo mwami, acaba umudamu wa mbere, umugore wa mbere muri ubwo bwami. murabibona rero, mwitegereze ingene ibyo byose byamye bibera mu banyamahanga. Kristo arondera umugore wiwe umufasha, umwamikazi, kandi ku munsi wa nyuma uwo mwamikazi azoronka umubiri wa Tofaniya, buri ugize umubiri w'ibanga w'abizera. hanyuma tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. rero mwumve igituma ari ingirakamaro cyane ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko aje ku mwamikazi wiwe, ku mugore wiwe, we aramureklama, aramwisubiza, kuko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. aje ku ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma, aho ahinduka kareka kuba umwagazi w'intama, akaba intambwe. kandi we ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wo mu isezerano rya kera, ari we yaje mu mubiri w'umuntu, muri rya mubiri w'inyama wamenyekanye ku izina rya Yesu. yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana, akora igikorwa c'ubucunguzi ku musaba Karuvariyo. kandi ku munsi wa nyuma naho uno mumarayika w'isezerano nyene, marayika w'uhoraho, byarasezerajwe ko azogaruka ari mu mubiri w'umuntu. jambo aje mu Vyeshuwe igice ca 19 umurongo wa 11 kugeza ku 21. rero integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yaratubwiye kukuza kugendera ku farasi y'igitare mu Vyeshuwe ku rupapuro rw'amajana 277 aratubwira uku igihe yari karasenga. reka dusome igice kimwe c'iryo sengesho. yaravuze ngo, turasaba ko mpwemu yera yizira we nyene bwiwe ugendera ku farasi y'igitare by'ukuri. ninde ugendera ku farasi y'igitare? ni mpwemu yera ugendera ku farasi y'igitare mu Vyeshuwe igice ca 19. mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, mu gihe agihanganye na Antikristo, nawe ahamagare abiwe. ninde ugendera ku farasi y'igitare mu Vyeshuwe? ni mpwemu yera, ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera. ku rupapuro rw'amajana 56 mu gitabo c'imatanijwe aratubwira, mwidata Branham, ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. uko nukuza kugendera ku farasi y'igitare mu Vyeshuwe igice ca 19, ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu. iryo ni ryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. rero
mwumve gene integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ku rupapuro rw'amajana 82 n'amajana 83 mu gitabo cy'imatanije yaravuze ati turabona rero ko ari banga mu mwuzuro avuga ku kimatanije c'indwi kandi isaha n'ubu ntiragera kugira ngo hamenyekane iri banga twaragajeje ngaha ibisigaye tuzobihererwa hariya mu gihe Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe nige yaravuze yuko hazomenyekana ibanga ry'ikimatanije c'indwi n'igihe Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe kandi igihe umwami wacu azogaragara ku isi Mwenda Branham yaravuze ko azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu no kuvuga ngo igihe Yesu azokongera kugaragara ku isi gute ari mu muntu canke ari mu mubiri w'umuntu rero ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoro hatubwira uko mbona umumarayika wundi w'inkomezamanuka ava mu ijuru yambaye igicu no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi rero we niwihweza neza uzobona yuko uno muntu ari Kristo kuko no mu isezerano rya kera wewe yiswe marayika w'isezerano ubu rero aje neza neza atumbere y'abayuda kuko ishengero ryageze ku iherezo ni vyiza reka rero tubandanye mu maso hiwe hasa n'izuba amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro muribuka umumarayika mu byeshuro ryane gice ca mbere uyu nico kimwe n'uyu nyene umumarayika n'intumwa kandi we n'intumwa ya Isirayeli aje gute aje nk'intumwa ya Isirayeli kuko we ni intumwa ya Isirayeli ni marayika w'isezerano marayika w'uhoraho ariko aje gute kandi igihe umwami wacu azogaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe azoza gute haje ijambo ryambaye umubiri mu muntu aje nkugendera ku farasi y'igitare mu byahishura igice cya 19 rero abandanya avuga ngo murabibona ishengero riri hafi kuzamurwa wewe aje ku ishengero ryiwe aje ku ishengero ryiwe kandi ngaha naho yatubwiye aha ni ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imatanije ku rupapuro rw'amajana 82 n'amajana 83 mu imatanije yari yatubwiye ati twaragajeje kuri ibi byose ibisigaye tuzobihererwa hariya mu gihe ubwo Yesu azokongera kugaragara ku isi kugira ngo ajane umugeni wiwe hanyuma ku rupapuro rw'amajana 56 yatubwiye mu gitabo cy'imatanije integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yatubwiye ngo kandi igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu no ku rupapuro rw'amajana 39 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoro aratubwira ati mwumvise ko nababwiye ko mwe mw'abamarayika yari umumarayika adasanzwe yanyiyeretse atandukanye n'abandi bari mu mugwi batatu muri buri ruhande n'umwe hejuru kandi warari ruhande rwanje mparuye mvuye ibumoso ngana iburyo uwo yari ko umumarayika w'indwi we yarakayangana cyane kandi kuri jewe yari afise icyo asobanura kurusha abandi nababwiye kandi ko yari yapfoye igikiriza nk'uku kandi yari kaguruka yerekeza mu burasirazuba nababwiye kandi ko yandugije yanzamuye murabyibuka rero nguyu niwe yari afise ikimatanije c'indwi ninde afise ikimatanije c'indwi ninde afise ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza baganza none mu marayika aratandukanye n'abandi kandi kugira ngo ashitsi ibanga ry'ikimatanije c'indwi kugira ngo ashitsi ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ateruza kuza ari mu mubiri w'umuntu igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu nk'uko buri mumarayika ntumwe wa buri gihe agaragara mu mubiri wa Tofaniya
muri iki gicu cyari cyakozwe n'abamarayika, kuko kino gicu niwe kigaragaza hamwe n'abamarayika bari ngaha. Iyo havuzwe ku mumarayika aratandukanye n'abandi, naho haba ariko havuga kuno mumarayika ariko araguruka ngaha yashanje amababa kandi asongoye. Iyo havuzwe ku bandi bamarayika, naho haba ariko havuga ko aba bamarayika bari hano ari bamarayika ntumwa b'ibihembwe by'ishengero cyangwa intambuko ndwi z'ishengero z'abanyamahanga. Kandi kugira ngo bano bamarayika bagire ubukozi bwabo ngaha bari mu mibiri yabo ya teofaniya, ariko kugira ngo bagire ubukozi bwabo ngaha ku isi byabaye ngombwa ko bagira umubiri w'inyama, umubiri wa kimuntu. Kandi igihe bagira uwo mubiri w'inyama, bagize ubukozi bwabo ngaha ku isi muri buri kimwe mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga ahashizwe umwe wese muri bo. Aho mwitegereze ngaha hari mutagatifu Pawulo, aha muri iki gicu naho nyene hariho mutagatifu Pawulo ariko ari mu mubiri wa teofaniya, ariko ngaha muri buri gihe yarare mu mubiri w'inyama, agaragariye mu mubiri ufatika, akora ubukozi Imana yashize muri we. Ndetse n'abandi turabona yuko abamarayika n'ubwo ntumwa bari ngaha byabaye ngombwa ko baba mwino mibiri y'inyama, mu mibiri ifatika, kugira ngo bagire ubukozi bwabo, bakore ubukozi bwabo ngaha mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kugira ngo marayika atandukanye n'abandi nawe agire ubukozi bwiwe mu ishengero ry'iwe. Ateruza ko ari mu mubiri w'umuntu kugira ngo abe ngaha mu gihe cy'ibireko bazifuruka agire ubukozi bwiwe biciye mu mubiri w'umuntu. Ashitse bityo hashitswe bityo jambo kuza kwa Kristo marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu. Haza bityo ugendera ku farasi y'igitare mu byayishuwe mu mubiri w'umuntu. Igihe umwami wacu azoseruka azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzure, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ariko igihe yari ngaha, yarari mu mubiri wiwe ngaha wa teofaniya, Kristo mu mubiri we wa teofaniya, ariko kugira ngo yigaragaze ku isi agire ubukozi bwiwe buhuye n'ubukozi bw'umwana w'umuntu, nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, atereza gufata umubiri w'umuntu wamaze gucungurwa. Kandi uwo ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma ibintu Kristo yavuze ko azomenyekanisha mu byahishwe igice cya 4, igihe yavuga ngo duguze hano. Mbega nihe tudugira? Ni mu gihe cy'ibireko bizifuruka. Duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Hanyuma y'ibyamaze kubera hano, hariho ibintu bitegerezwa kuba mu gihe cy'ibireko bizifuruka. Kandi ibyo ni ibintu Kristo yasezeranye ko azobwira ishengero ry'iwe biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ku munsi wa nyuma turabona ko atanumwe afise ikintu na kimwe cyo gutangaza uretse Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa mu gihe cibuye rikomeze furuka, kuko ibyategerezwa gutangazwa muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga byose yarabimenyekanishije biciye muri buri umwe mwabana ba marayika ntumwa, kandi bo baragiye. Kubw'ibyo rero Kristo nta kintu na kimwe afise cyo gutangaza biciye muri bo, kuko ibyo yari afise kubavugiramwo yaramaze kubitangaza mu gihe mu bihebo babayemo. Ariko mu gihe cy'ibireko bizifuruka, ibyo Kristo afise byo kubwira ishengero ry'iwe abivuga biciye muri marayika we ntumwa. Duguze hano mu gihe cy'ibireko bizifuruka, ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. No mu byahishwe igice cya 22:6 haratubwira ngo arambarira ati aya majambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ni gute hamenyekana ibintu byose bitegereza kubaho vuba? Nibiciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko muri marayika we ntumwa niho Kristo aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, asemerera nk'uko intambwe yivuga imituragaronwe nayo ikaze turagara amajwi yayo. Bityo rero uko niko haza ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma rivuga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi rikamenyekanisha ibintu byose ribibwira abatonejwe n'Imana. Bityo hagahamagagwa hakegeranwa abatonejwe n'Imana ku munsi wa nyuma mu gihe cibuye rikomeze furuka. Mu guhishurirwa kw'ibanga ry'ikimatana c'indwi
iri banga ririko riravugirwa riramenyekanira mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibiruka z'imfuruka, ribwirwa abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Turumvise ibanga ry'ikimatanije c'indwi, nukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, yihishije kandi akihishura, yihishurira muri marayika we ntumwa. Mbega ni irihe banga ririmwo? Twumvise yuko harimwo ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ikimatanije c'indwi. Twumvise yuko harimwo ibanga ryo kugaragara kwa Kristo biciye muri marayika we ntumwa. Twumvise yuko harimwo ibanga ryo kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami mu kiringo c'ubwami. Twumvise kandi ko harimwo n'ibanga ry'igihe cy'ibiruka z'imfuruka hamwe no kuvugwa kw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe cy'ibiruka z'imfuruka. Twumvise kandi ko harimwo no kwegeranwa kw'ingano, no kuvuga ngo abatonejwe n'Imana. Twumvise kandi ko harimwo ibanga ry'ikibanza aho kino kintu kibera, kandi n'ahabera ukwegeranwa kw'abatorejwe n'Imana, no kuvuga hanyegejwemwo harimwo ibanga ry'ikibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe, nk'ikibanza aho rino banga ku munsi wa nyuma rizoba ririko rirashikirizwa. Hanyegejwemwo harimwo ibanga ryo kuza kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Harimwo kandi n'ibanga ry'umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Harimwo n'ibanga kandi bw'ubukozi bw'abamarayika b'umwami, no kuvuga ngo ubukozi bw'imyera ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Harimwo ibanga, harimwo n'ibanga ry'ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, hamwe na Yesu mu ncuro ya kabiri. Ni ryari hazohishurwa ibanga? Ni ku munsi wa nyuma, no kuvuga mu gihumbi c'indwi, mu gihe c'ibiruka z'imfuruka, igihe gishushanywa n'umunani, kandi umunani ushushanya ibihe bidashira, ndetse kandi ushushanya ibintu bidahera, infini. Kandi ku munsi wa nyuma, kandi ni ku munsi wa nyuma ariho ari mu gihumbi c'indwi, no kuvuga ngo inyishu y'iki kibazo ati ni ryari ibanga rizohishurwa? Mwitegereze, ni ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu gihumbi c'indwi no mu gihe cy'ibiruka z'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ikibanza naco ni Amerika Latine na Karayibe. Mbega n'ubuhe bumenyi azoba afise ubuzoba akizi? Nuko rero n'ubumenyi bwose bw'ibintu byose biterezwa kubaho vuba, kugira bityo agira ukwizera kumuhesha guhindurwa no kunyakugwa ku munsi wa nyuma. Mu guhishurwa ninde kandi nihe kizomenyekanira, nihe kizotangarizwa mu guhishurirwa? Yaciye abaza ngo kizohishurwa nande? Na Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa. Hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe, mu gihe cy'ibiruka z'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, ariho hahuye na Amerika Latine na Karayibe, kandi hahuye n'ahera ha cane h'ingoro y'umuryo bw'impwemu Yesu Kristo. Ni irihe sano rihari hamwe n'imituragaro ndwi yo mu vyeshugo igice c'icumi kuva ku murongo wa 3 n'uwa 4? Mbega niki imituragaro ndwi yo mu vyeshugo igice c'icumi ivuga? Ico ivuga ni ibiri mu kimatanije c'indwi. Imituragaro ndwi yo mu vyeshugo igice c'icumi ihishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Imituragaro ndwi yo mu vyeshugo igice c'icumi ihishura ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe, yihisha kandi akihishura biciye muri marayika we ntumwa muri Amerika Latine na Karayibe, mu gihe cy'ibiruka z'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Murabona? Turumvise
turumvise bino bibazo ndwi n'inyishu zabyo, kandi twumvise ibintu byose bizaba biriko biraba ku munsi wa nyuma mu ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Mwumve ibintu byose biri mu kimatanije c'indwi aho binyegejwe kugira ngo bizohishurwe, bishurirwe ihanga ry'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Kandi bino bintu biriko birahishurwa bishurirwa ishengero ry'Umwami Yesu Kristo muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe c'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ubu ni bwo bumenyi abatejwe n'Imana bafise ku munsi wa nyuma biciye mu ijwi rya Kristo, iri jwi rirengaje inzamba, ijwi rirengaje inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko buvugwa na mpwemu yera, bavugwa na Yesu Kristo abicishije muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ndabashingira intahe y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe, yihishije kandi akihishura biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano, ikimatanije c'indwi yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe, tunyakugwe, hanyuma tuje mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, aho tuzoba turiko turanezerezwa n'imyaka 3 n'igice y'umunsi mukuru wo mu buryo bw'impwemu hamwe na Kristo, ndetse n'abazoba bari ngaho bose. Aho hazoba hari abera, abatoranijwe bo mu bihe vyaheze, mu bihendwe vy'ishengero, ndetse hazoba hari ngaho n'abera bo mw'isezerano rya kera bazozuka bari kumwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Bamwe bazuka bari kumwe n'umwami Yesu Kristo. Ese vuba abatoranijwe batarashika kugira ngo buzuze igitigiri c'abatoranijwe, ese vuba boshika? Kandi kugira ngo vuba bashike, ese umwe wese muri twebwe na jewe, umwe wese muri mwebwe na jewe twobashikira tujanye ubutumwa, nuko bagahamagarwa bakegeranwa kuri uno munsi wa nyuma, hakuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, kandi vuba twese duhindurwe, tunyakugwe mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese Imana yabahezagira kandi kabarinda hamwe natwe ubundi busha Miguel Bermudez Marine. Ese Imana yobahezagira.